twuzure na bose. Ikiganiro cy'amahoro n'umubano mwiza mu bantu mutegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Amahoro kubana mu mahoro birashoboka. Ndakora mu kijensho tumugenzi mukunzi wa kino kiganiro catwuzuye na bose ikiyago c'amahoro n'umubano mwiza mu bantu utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'u Burundi. Uri kumwe na Rodas Manakiza ndagutunganiriza. Akaba ndi kumwe n'umutumire hano Teddy Harushimana, akaba ariwe agira abane natwe muri kino kiganiro aho tuvuga ku gusenga. Twagira tumuramutse na waramutse abari kwatwumviriza. Teddy turabaramukije. Nukuri ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe mwakoze kudutumira. Yego nawe magize neza kuza mu kino kiganiro bya twongeye tuganire ivyo tuma amahoro abandanya asasagara. Mu kuba k'umwana w'umuntu arakenera Imana kandi murakeneye Imana birasaba yuko amengene ayirondera n'ingene aganira nayo. Naro twaje muri kino kiganiro twifuza kuvugana kuvyerekeye ugusenga, ko gusenga ni kimwe mu byo twakorera kugira ngo turonke iyi Mana yaturemye kandi tuganire nayo bigende neza. Naro duhaye kaze umutumire wacu tuganire kuri ijambo ryitwa ugusenga. Mbega ugusenga niki? Murakoze cyane. Ugusenga ni ijambo ryagutse gose kuko turabona ko ni ijambo ryagiye rirakoreshwa haba mu isezerano rya kera, haba mu isezerano risha, canke n'ubu uravye abantu batandukanye bandika ku bijyanye na Bibiliya, abateoloje batandukanye. Iri jambo gusenga ni jambo rikoreshwa kenshi cyane. Rero umuntu uragaca ashika ahantu bibaza ati none gusenga niki, ko turabona ari abandi byacitse idini, abantu bakubwira ati turasenga, mugabo wagenda kuraba ivyamwa mu buzima bwabo ukabibura. Reka rero nisunze ijambo ry'Imana, mbega gusenga niki? Gusenga je ndabifata yuko ari umutumiro cyangwa se ubutumire Imana ihereza umwana w'umuntu kugira ngo ashobore kuganira nayo. Iyo ni inzira ya mbere. Hanyuma rero agacaza rero n'indi nzira igira kabiri, aho Imana ihereza ububasha umuntu bwo gushobora kugira gute gutegeka kugira ngo ibintu bishobore guhinduka. Reka rero ndabivuge muri ano majambo. Iyo tuko turavuga gusenga n'ubutumire ubwa mbere, aho Imana iha akaryo umwana w'umuntu kugira ngo bashe kuganira, ashobore kuyininahaza, ashobore kwishira hejuru. Uwo n'umutumiro wa mbere. Mugabo kandi akaba ariho n'undi mutumiro ugira kabiri, aho Imana ihereza uburenganzira abantu bwo kugira gute bwo kuyisaba kugira ngo igire ibintu kanaka ikoze mu kubagira neza no kuzana impinduka. Mugabo kandi akaba n'ukundi gusenga aho umwana w'umuntu atarinda kubanza gusaba Imana, mugabo akoresha ubwo bubasha Imana yamuhaye mu kugira gute mu kuzana ibintu uko bihinduka, cyangwa se mu gutuma ibintu bifata indi nzira, byari mu nzira mbi mugabo bikaja mu nzira nziza. Uko niko novuga gusenga icarico. Murakoze cyane. Wabo muduhaye imbere nka zitatu zo gusenga, aho umuntu ahimbaza Imana kandi nahaza Imana akavugana n'Imana, aho umuntu asaba ko ibintu bihinduka, n'igihe umuntu ategeka kubw'ijambo Imana yamuhaye. None muri aba majambo yose umuntu ariko arategeka, umuntu aba ari karondera gushika kuki? Ni kibazo ciza coroshe mugabo kandi kigoye, kuko ntidusenga uko tuvyishakiye. Mugabo dusenga kubera yuko twishaka kwisunga amategeko Imana ashizeho, kuko ntushobora gusenga uri hanze y'ubugombe bw'Imana, cyangwa se ntidusenga kugira ngo dutomboze. Mugabo dusenga kubera ko twisunze ijambo ry'Imana. Hatariho gusenga wisunze ijambo ry'Imana uri kurahusha, cyangwa se urashaka guca usanga wazimiye uri kusaba izindi Imana atari Imana twemera. Imana yaremye amajuru n'isi, Imana yeretse abanyisirayeli, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Umva reko kurashaka kwihenda. Naco gituma ari vyiza cyane igihe cyose uri kurasenga ubanza kuraba ati mbega mpagaze ku ijambo ry'Imana, kuko ni wahagarara ku ijambo ry'Imana ucuronka ibintu vyose ijambo ry'Imana rikwemerera.
ndabaye nk'akarorero usome abanyefeso 6 ku murongo wa 18 reka ndabasomere haravuga ngo musengere muri mwemu ibihe byose mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga kandi ivyo mubibere maso mukobeje gose musengera abera bose. Hano turabona ngaha hariyo amajambo menshi atandukanye. Baratubwira icya mbere ngo musengere muri mwemu, icya kabiri ngo musenge mukoresheje uburyo bwose bwo gusenga, barakoresheje ijambo bita kwinginga, ahandi nabo bakavuga ngo musengere abera bose. Murumva yuko iri jambo gusenga risi ibintu byinshi cyane ritekeye muri iryo, naco bituma rero dukwiye kugaba iyo turiko turasenga no kumenya ati mbega muri aka kanya ndiko nkoresha ubuhe buryo bwo gusenga cyangwa se ubuhe bwoko bwo gusenga. Koko nk'akarero nabaye akarero nk'ubu iyo ndiko ndaninahaza Imana mba ndiko ndasenga Imana kuko mba ndiko ndayishira hejuru, kuvuga ngo simba ndiko ndayisaba ikintu na kimwe, mba nafasha akanya ko kuvuga uko ndayibona. Ni Imana yera, ni Imana ishoboye byose, ni Imana umuco n'urukundo. Umva nk'akarero iyo ndiko ndavuga aya majambo mba ndiko ndaninahaza Imana, mugabo n'uburyo bumwe bwo gusenga. Mugabo kandi ndashaka gukoresha ubundi buryo bwo gusenga. Nk'akarero mvuze nti Mana muri aka kanya ndi imbere yawe, ndashaka yuko unkoresha cyangwa se untuma aho ushaka. Urumva ubwo n'ubundi buryo bwo gusenga, aho niyegurira Imana, mvuga nti Mana je ndi nyegu yawe, kubw'ivyo ubuzima bwanje nubukoreshe icyo ushaka, aho ndiko ndasenga. Mugabo kandi bakanatubwira ubundi buryo busanzwe bwo gusenga. Usome muri Matayo 18 gwera ku murongo wa 18 gushaka kuri 19, aho batubwira neza ngo babiri muri mwebwe nibahuza umutima n'inama. Urumva hariho ako kajambo ko guhuza umutima n'inama, nuvuga ngo yuko muri ico gihe mu gihe jewe na wewe duhuje umutima n'inama, ico dusaba Imana cyose twizere ko tugihawe. Mugabo byadusabye yuko tubanza kumvikana. Wewe turiko turasaba Imana ikintu, nuvuga yuko twacumvikanye hakiri kare. Mugabo no munsi usanga abantu benshi cyane yuko barasenga ntibamenya ubwoko bw'amasengesho bari kwarakoresha. Nico bituma umva umwe asenga ariko araninahaza Imana, uwundi ariko asaba Imana yuko yomwishura imitwaro yiwe, uwundi ariko asengera igihugu. Urumva rero ugaca ruba ubudavagi w'amasengesho, ugasanga rimwe na rimwe hariho n'akajagari. Mugana ngo ndababwire ngo iyi Imana yacu dusenga ni Imana y'urutonde. Iyo rero two turasenga rero ikintu tuba twiteze ibintu byinshi bitandukanye. Mfatiye kuri kijya cya mbere navuze, tuba turiko dushaka yuko ubwa mbere twereke Imana duti Mana nimba turiho uno munsi ni kubera wewe. Mana nimba uno munsi ico turi turi kubera yuko ico watugize. Mana ntitura abantu bibitangaza, mugabo Mana ivyo dufise ivyo dutunze Mana ni kubera ko ari wewe utubesheje, ni kubera ko ari wewe watwugura imiryango. Urumva muri ico gihe mba ndiko ndaninahaza Imana, mba ndiko ndayishira hejuru, nta kintu na kimwe mba ndiko ndayisaba. Kandi ni muri iki gihe iyo dufashe akanya ko kwibagira imitwaro yacu cyangwa se ko kwibagira ibyacu, tukisunga ubwenge bwacu n'imitima yacu byose tukabishira ku Mana yacu, ni muri ico gihe n'Imana ishaka kumanura ubushobozi bwayo, aho ushaka kuyumva yuko yamanutse. Mugabo ntituba twabikoze kugira ngo Imana imanuke, kugira ngo Imana izidukoreko. Mugabo tuba twabikoze kubera ko dutahura neza yuko ari Imana nziza, ari Imana ishizwe hejuru. Ico rero ni ikintu cya mbere tuba dukoze kugira ngo Imana gusa tuyishire hejuru. Mugabo kandi akaba n'ikindi kigira kabiri, aho dushobora kuza imbere y'Imana tuyisaba. Ufise ikibazo kanaka, ufise umutwaro kanaka, uravuga ati hako nogenda kuririra abana b'abantu, ndabizi ko abantu hari aho bagarukira. Mugabo reka mbwira Imana, iyi Imana yonyene izi umuntu yokorako, yocishako inyisho yanje, reka bari yo mbwira. Urumva rero ndashaka kuza imbere y'Imana kugira ngo ndayihe imitwaro yanje, mu kurindira yuko Imana nayo igira gute inyishura. Je nkayizera gusa kubera yuko nagize gute, kubera yuko nayibwiye. Mugabo kandi agacabaho ikindi kigira gatatu dushobora kwitega, ni mu gihe haba ariho akajagari aho dusanzwe turi. Nk'akaro mu muryango, ukabona mu muryango wawe haguma haboneka ibintu by'ingwara, haguma haboneka ibibazo bitandukanye. Turakunda kumva nk'akaro nk'abantu b'abakenyezi usanga yasamye inda, mugabo inda ziguma zikoroka. Muri ico gihe ucuvuga ati ahantu hariyo ikirere kitameze neza, ari ubushobozi bw'umwiza. Muri ico gihe ngoma senge
kugira ngo ubushobozi bw'umwiza ngire gute ndabwirukane. Urumva aho ni mugihe mba niteze ikintu ciza, kubera ko nabonye yuko hariho impwemu mbi ziriko ziragwanya ubuzima bwanje, ziriko zigwanya umuryango wanje. Muga kandi ashaka no gusengera ikibano aho nsanzwe mba. Murabizi yuko aho dusanzwe tuba kenshi na kenshi hari igihe tubona ingeso mbi nyinshi zihari. Muri ico gihe abantu baca bibaza bati ni kwera ko abantu batigishijwe. Ivyo sivyo na gato, ntibisigura ko ingeso mbi zihari kwera ko gusa abantu batigishijwe. Mugabo naguma ndababwire mwenge muri ko murankurikirana yuko abantu bose gushika kuri no saha barazi ikibi, barazi n'iciza. Mugabo rero abantu baremerwa nabo nyine bakaguma bisanga baguma bakora ivyo bintu. Umva rero gusenga, ndashobora gusenga Imana kugira ngo izo mpwemu mbi zikorera abantu zigire gute zitakaza ububasha, kugira ngo ijambo ry'Imana riza kuvugwa risange imitima y'abantu yiteguye. Murakoze cyane, murabako mutubwira ibintu byinshi cyane kandi bikomeye byerekana yuko habanza kuba ubumwe n'Imana. Kandi mwavuze ngo hari umuntu asenga hanyuma agasanga nari karasenga ingeso ziwe ntizimeze neza. Murashaka ati no ni bande bemerewe gusenga? Abantu bemerewe gusenga bwa mbere n'abantu bazinanye n'Imana yabo. Kuko sishobora kuza gusenga mu gihe ntafise ubwo burenganzira bwo gusaba Imana. Reka ndabaye kano karero. Twese ngaha turi abarundi n'abarundikazi, mugabo si twese dushobora guca tuvuga duti ubu turagiye ku kirimba c'umukuru w'igihugu ngo tugende kubonana nyane y'inshuro y'umukuru w'igihugu. Kugira ngo mushe kubonana hariho ahantu bica, hari impusha, urabisaba ukavuga ati wowe urinde kubera ko mukeneye. Urumva hanyuma ababijejwe bakaheza bakabinonosora neza akavuga ati uyu muntu turamwemereye yuko ashaka kuza kubonana na nyinshi wari umukuru w'igihugu. Rero twege mugerageze mwibaze, Imana yacu ni umwami w'abantu, ntidupfa kuyegera uko twishakiye. Abantu rero bwa mbere bayegera n'abantu basanzwe bafitaniye isezerano nayo. Vuga ngo ni kuri ba bantu bavuga bati umunsi umwe nari umunyavyaha, hanyuma ndizera ingabire y'Imana ariwe Yesu Kristo, ndihana ivyaha byanje, hanyuma ubuzima bwanje ndabwegurira Kristo Yesu. Abo nibo bantu ba mbere bafite uburenganzira bwemewe n'amategeko mu buryo bw'imwemu bwo kuza imbere y'Imana kugira ngo basho kwiganiriza, hasho kuba ikiganiro hagati yabo n'Imana. Urumva abo n'abambere baba bemerewe kuza imbere y'Imana. Mugabo kandi muri abo nyene bemerewe kuza imbere y'Imana, barashaka kuza imbere y'Imana bameze nk'abaherezi. Ruvuga ngo aho bashaka guterura imitwaro y'abandi bantu kumbure b'abanyabyaha badafitanye isezerano n'Imana, bakaza imbere y'Imana binginga Imana bati Mana turagusabye, aba bantu bari mu bwoko bwacu nabo bagendera mu ngeso mbi, Mana turagusabye, Mana utanga impore yawe, Mana ukugira neza kwawe, ubuntu bwawe bumanukire bano bantu. Urumva rero abantu basiga ikorwa nyamukuru cyo kuza imbere y'Imana nabo bantu bazinanye n'Imana yabo. Abantu bazinanye n'Imana yabo, abantu bihanye ivyaha, abantu bakeye Yesu nk'umwami n'umukiza ubugingo bwabo. Abo nibo bagira n'ubwo burenganzira bwo kuza imbere y'Imana bafise n'imitwaro y'abandi bazanye imbere y'Imana. Ni nabo bari bafise bwa bushobozi bwo kubomaguza ibintu byose umwasi yubatse, haba mu kibano, haba mu gihugu, haba aho bariko baraca barengana. Biboneka rero ngo iyo umuntu yurusha Imana agakora ivyo igomba, uwo aremerwa kuza imbere y'Imana. None duca tubyari abantu bumva bati turasenga turasenga turasenga. Iryo jambo ryo bijambo risanzwe mu buzima bw'umuntu cyane. Iyo abantu bariko baravuga ngo ndasenga, ikintu cyambere cyo bitwereka nuko abantu bose ku isi baremera yuko hari uwundi muntu ari hejuru yabo, baremera yuko hari uwundi bubasha butaboneka buri hejuru yabo. Nico gituma abantu bavuga bati abantu barashaka kunanirwa, abantu bose bakananirwa, abafise amafaranga bikabananira, abafata ingabo mu gihugu bikabananira, abantu basigara bavuga bati ubu naho Imana gusa. Mugabo iyo Mana bavuga ni Imana yihe? Ni Imana twege turiko turavuga, iyi Mana Bibiliya ijambo ry'Imana itubwira, iyi Mana yaremye amajuru n'isi, iyi Mana wanashaka yigaragaje muri Yesu Kristo kugira ngo isho kugira ubusabane n'abantu. Iyi Mana isubira kandi kakutwereka ati raba jewe mu ntumbero yanje igihe narema umwana w'umuntu nanifuza ko tugiranira ububasha, tugiranira imigenderanire. Mwibuke igihe
mu bantu ba mbere bari kwatubwira muri Bibiliya usoma Itanguriro bijya bice bya mbere baratwereka yuko Imana ku kagoroba yaraza ikagenderera abantu bayo, ikagenderera Adamu na Eva. Turabona yuko n'uno munsi uwo ni umutima w'Imana. Imana irashaka yuko igiranira ubusabane n'umuntu, mugabo murabizi ko Imana nishaka gufata umuntu ku nguvu. Imana irabwira ati je ndahari, ushaka kuza kuri jewe imiryango iruguruye, kandi ibiganza byanje by'urukundo birakwiteze igihe cyose ushaka kuza. Nico gituma rero ni ikintu gikomeye cyane nk'abantu twakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, kwama tumva yuko ni twege ba mbere duhamagare gusenga. Bisigura yuko nimba twifuza kubona ibintu bihinduka muri kino gihugu cacu, kugira ngo amahoro asasagare, kugira ngo ikanguro cyane cyane ryo mu buryo bw'imitima rishobore kuza, abantu ba mbere bateza guteramira kino gihugu nabo bantu bose bafitanye isezerano n'Imana, pana umuntu ari wese. Rero abo bantu rero ikibabaje nuko ukuntu usanga harimo akantu ko kutemerana. Umuntu akumva ati kubera ko jewe sengera aha muri ridini rinini ni jewe Imana yumva gusumba abandi. Iryo rero turabona yuko ico ni kinyuma ca Satani, nububeshi Satani agereza kuzana kugira ngo habe kwicamo ibice muri ba bantu basanzwe bafitaniye isezerano n'Imana. Nico gituma rero twavuga nti iri kanguro ryo mu buryo bw'imitima turiko turavuga birasaba yuko abantu bahamagawe n'Imana, abo bantu bafitanye isezerano n'Imana, abo bantu bazi Imana yuko bagira gute baje hamwe. Umuntu akumva ati nimba community kanaka cyangwa se ishengero kanaka batunganije amasengesho yo gusengera igihugu cyangwa se yo gufashanya muri ibi na biriya, no kumva yuko kubera yuko turi mu muryango umwe, turi ishengero rimwe. Naguma nibutsa abantu yuko na Yesu Kristo igihe azogaruka ku isi azoza gutora abantu, nazo gutora abantu basengera mu idini kanaka, ngo azoza gutora ishengero. Ishengero ninde? Ishengero ni umuntu wese yagize gute yahaye Yesu ubuzima bwiwe, akihana ibyaha byiwe, mugabo kandi no ku munsi akabaho amwiteze, akabaho akora ibintu byose bihimbara iyo Mana, kandi akirinda n'ico kintu cyose gishobora gucafuza ubugingo bwiwe. Umva rero bariko baravuga ati gusenga ni bande basenga. Iryo jambo gusenga abantu bose uciye hirya no hino uguma wumva umuntu wese avuga ngo ndiko ndasenga, mugabo dusenga Imana dufitanye isezerano, kandi umuntu asenga by'ukuri ubanza kubirabira mu buzima bwiwe. Mbega ubuzima bwiwe uko uraraba hari ivyamwa, tuko turavuga ivyamwa n'ibijya vyamwa batubwira mu Bigalatiri 5, mbega n'umuntu yuzuye amahoro. Mbega amahoro arafise mu mutima wiwe, kuko sinshobora kubana amahoro n'abandi mu gihe je ntayafise. Mbega uwo muntu afise kwihangana, mbega uwo muntu afise umunezero, mbega uwo muntu afise kwirinda n'ibindi. Urumva rero usenga by'ukuri, ugasenga ya Mana y'ukuri, tukurabira ku vyamwa uri kurerekana. Murako cyane, murumva yuko ari jambo rikomeye cyane. Iyo tungo ni bande basenga, turumvise abasenga aribo n'abantu bose bihanye ibyaha, kandi abantu bafise ubushobozi bwo guhinduza ibintu aho batumbereye. Biboneka neza yuko iyo umuntu arasenga cyangwa iyo umuntu yemerewe gusenga ntasenge, ivyo bimubera icyaha, kuko hari ibintu vyinjira bitokwinjiye, hari ibintu vyonona bitokononye kubera habuze uhagarara mu gihengeri. Ngo narondeye umuntu uhagarara mu gihengeri ndabura, nabura batabonetse, rero kiba ikibazo. Ingaruka zo gusenga niziye. Ingaruka zo gusenga ni nyinshi cyane, kuko icambere urabona muri Bibiliya baratubwira ati ntituboregwe vino, cyangwa se ntituboregwe mugabo twuzure nk'emuyere. Iyo rero abantu bafashe akanya ko kuninahaza Imana yabo bayishira hejuru, hari umunezero Imana ibahereza, hari amahoro Imana ibuzuza, amahoro atava ku byo bafise, atava ku kuntu ivyo mu gihugu bimeze, mugabo amahoro n'umunezero bitangwa n'Imana yo nyine ubwayo. Urumva iyo ni ingaruka ya mbere. Hajya kuba umuntu utekanye muri wewe n'umugisha udasanzwe, uwo mugisha nawo ni Imana utanga mu gihe uhisemo gusabana n'Imana yawe. Iyo niyo ngaruka ya mbere mvuga umwana w'umuntu agira gute yakira. Indi ngaruka ya kabiri novuga nti umuntu ashaka kuronka bivuye gusenga, nuko Imana iheza ikagira gute ikamuhishurira amabanga yawe.
nukuvuga ngo yuko nk'akarero iyo mfashe akanya ko kuja kure gato, kuko tuko turavuga gusenga, harimo uko gusenga kuvuga ati ngomba mpebe gato ibintu ariko ndakora, nihereze nimba ari isaha, nimba ari minsi, nimba ari minota, kugira ngo nshobore gusoma ijambo ry'Imana, mugabo kandi bivanye n'ico nahishure mu ijambo ry'Imana nshobore gusaba Imana. Umva rero muri uko gufata akanya ko gusenga, Imana irampishurira amabanga yayo, nkamenya ibintu imbere y'abandi bantu. Nk'akarero usome muri Luka 6:12 baratubwira ngo yuko ngo Yesu yagize gute, ngo yagiye ku musozi wakesherezaho. Usomye imirongo ikurikira, kubera yuko yafashe akanya ko kukesha ari kumwe n'Imana Data, ivyo vyace bimutuma amenya bajya bigisha 12 abari, akamenya amazina yabo, nuko yabanje kugera gute kwikebukana agenda ahantu. Umva rero natwe rero indi ngaruka rero kuri bano bantu bakino kinjana, nuko Imana ishobora kukubwira umugambi igufitiye ku buzima bwawe. Imana irashobora kukwereka ibintu binyegeje utaruzi. Imana irashobora kugira gute, irashobora no kuguhishurira amabanga ari mu ijambo ryayo, ugasanga uraronse ijambo riri ku giti cawe utarinze kubanza guca kuri abantu ngo bitwa abavugishwa cyangwa se abandi bantu. Murabona yuko ari gihe abantu barenze urugero akavuga ati je kugira ngo menye icyo Imana igomba ko zobanza guca ku muvugishwa. Sindavyanse ko abavugishwa babaho, mugabo ubuvugishwa bwa mbere buri mu ijambo ry'Imana. Nuwasenga ukikebukanya ugafata umwanya wo gusabana n'Imana, Imana yonyine ubwayo izokubwira amabanga adasanzwe kubijanye n'ubuzima bwawe, kubijanye n'ikibano, kubijanye n'igihugu. Indi ngaruka igira gatatu nuko iyo abantu basenze barashobora guhagarika ibikorwa by'umwiza. Ndabe nk'akarero uriko urasoma ibyakozwe n'intumwa igice cya 12 baratubwira ukuntu umwami Herode yafashe Yakobo agira gute, aramwica. Hanyuma umwami Herode amaze kubona ko abantu bibahimbara, acavuga ati reka mfata uwundi, acafata Petero. Mugabo kuri Petero ishengero ryaje rigira gute, ryaje rivyanga, ndavuga ati Yakobo yarapfuye kumbure kubera yuko twasamaye cyangwa se tutasenze, mugabo Petero nitumuheba. Ishengero ngo rishagira gute, riuza umutima n'inama risengera Petero. Murabike ncabaye nuko Imana cigira gute, acirungika umumarayika asanga Petero mwibohero, agira gute aramukurayo. Bisigura yuko iyo nindi ngaruka ijanye no gusenga. Nashaka mbwira abantu bari baradukurikirana ibi bintu byo gusengera abantu bari mu ngorane kugira ngo bazivemo, ntabandi bantu bashaka gukora ivyo bintu atari ba bantu bafitanye isezerano n'Imana yabo, atari ba bantu bakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Hanyuma ikindi kintu naco tubona biciye mu gusenga, izindi ngaruka nziza nuko dushobora gutuma abantu boroherwa. Nk'akarero Bibiliya iratwereka neza yuko dushobora kwirukana abadayimoni. Nirukana abadayimoni kubera yuko nategetse, kubera ko navuze, kuko iryo jambo gusenga ririmo ijambo kuvuga, ririmo iryo jambo gutegeka, ririmo iryo jambo kuganira. Iyo rero nirukanye abadayimoni bari mu muntu, bituma umuntu aronka agahengwa, amererwa neza. Iyo nsengeye umuntu agwaye, bituma ibintu bihinduka mu buzima bwiwe, akakira gukira. Iyo ndiko ndasengera abantu batandukanye bafite imitwaro itandukanye, muri ico gihe biratuma abantu baronka inyishu z'ibibazo byabo. Urumva rero turabona yuko gusenga ni kimwe mu bintu bikomeye cyane. Kumbura ikindi kibazo nguma nibaza ati mbega iyo umuntu aje gusenga aba ameze gute, kuko ntidushobora kugenda gutegeka, ntidushobora kuza imbere y'Imana tudashajije kwera. Bisigura ngo yuko imbere yuko mvuga izina ry'Imana mbanza kuraba mu buzima bwanje yuko byose biroranye, mbanza kuraba yuko nimba ari ingeso mbi ndiko ndagenderamo, mbanza gufata ingingo yo kuzivamo. Nimba ari akarimi kanje katuye ibintu bibi, mbanza gusaba Imana ikigongwe. Nimba nzi ni yuko hari umuntu mfise ibintu dupfa nawe, ibintu tudahuje, mbanza kwanza nkarindira, nkagira gute, nkabanza kwanza nkagenda nkatunganya. Nimba ari ibintu by'ingeso mbi by'ivyaha ndimo, imbere yuko nza kuvuga izina ry'Imana, aha niho hantu nashaka yuko abantu batahura. Imbere yuko mvuga ni Mana mu izina rya Yesu ndaje imbere yawe, sishaka kuza kuvuga iryo zina mugenzi yuko ngendera mu nzira zidashima n'icubahiro, mugenzi yuko nicara n'abacokoranye, mugihe numva yuko
iminwa yanje ni iminwa irimintaniriza abandi, muri ico gihe turatahura imana yawe. Kuko imana yacu dusenga ni imana yera. Iyo rero tuje imbere yayo teza kuraba yuko natwe turabera mu ngeso zacu. Ikindi naco navuze ni imbere yuko tuzi imbere y'Imana tumaze kwiyeza nukuraba koko yuko duhagaze no kwijambo ry'Imana. Hanyuma ikindi naco dusha turaba ni mu gihe ikintu cyose Imana imbwiye muri uwo mwanya gusenga, ntegerezo gusaba Imana ubwenge. Imana, iki kintu wambwiye ni kiraba ubuzima bwanje, canke ni kiraba aba bantu nasengeye, mbega nimba kiraba abantu nasengeye, Mana umbwira ngende kukibashikiriza canke se umbwira ndakibasengere kugira ngo ibintu bigire gute bihinduke mu buzima bwabo. Umva rero nako ndavuga rero ku ngaruka ziri mu gusenga ni nyinshi cyane, ziratuma turuhuka mu mitima yacu, ziratuma tuzura amahoro, ziratuma dusengera abantu bakaruhuka, ziratuma imitwaro y'abantu ibavako, ziratuma ibihugu bigira gute bihinduka kora yuko twafasha kanya ko gusambura impwemu mbi zari ziganje hejuru ico kirere. Mugabo kandi uko gusenga kurana dutuma natwebwe ubwacu tumenya amabanga yihishije y'Imana. Murabe cyane ni mukakura kamo umutwe wacu ateye ariko atwumviriza kingero kikuze mbere Imana bameze. Turangije kuri kiganiro cacu dushimira umutwe wacu ku mwanya uraheze, ariko mu kiganiro kizokurikira tuzomenye dukwiye gusengera igihugu. Rero turakingurukiye umutwe wacu bakingurukiye. Murakoze cyane kwa mwadutumiye. Yego turakingurukiye barutse yompi, twizeye neza ko bafashijwe na kiganiro. Aho uri haguruka usenge, karusenge wiyejeje, Imana nayo izokwishura. Yesu nabahezagire. Ufite ikibazo cyo cyunganira, telefone ni 71 204 197 canke 69 499 619. Iyo urayisanga ko WhatsApp. Urashobora gusanga naho dukorera nimero ya mbere ibarura gitiro Gerard nimero 27. Mugire ibihe vyiza naho butaha. Ico cyari kiganiro twuzure na bose mushikirizwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Niba bugomba kutubaza canke kutwunganira twandikira uti twuzure na bose, agasanduku k'amakete 1140 i Bujumbura, canke udutera kamo kuri 24 26 57. Imana iguhezagire.